Murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubajije. Bwa mbere bwo mu bikoresho mwabonye harimo amapompe. Amapompe ni ibyuma dukoresha cyane mu guhereza amazi abene gihugu. Aya mazi cyane cyane ava muri Tanganyika, kuko aya mazi ava muri Tanganyika niyo mazi cyane menshi duhereza abene gihugu, kuko ibice 95% by'amazi duhereza abene gihugu ngaho i Bujumbura ni amazi ava kuri station de pompage duhagaze ko. Iyi station de pompage SPD ya kabiri iba yahawe na station de pompage SP1. Rero ayo mapompe yari yarashaje cyane, kuko ni ivyuma bizimvye cyane, bigugwa amafaranga angana n'imiliyoni hafi zine zaje amafaranga y'abanyaburaya. Ivyo vyuma rero ni ivyuma Regido yagerageje kugura kuva mu mwaka wa 2017, mugabo byigeze bikunda, kuko mumva ko bizimvye cyane. Hagiye harabaye ingorane zo kubura uburyo, kuko twe dukora n'abafabrika kugira duhige izini dukora ivyuma bimeze neza, byaragoranye. Murana ko byashitse, tugiye dusubiriza amapompe yose yo mu gihugu cy'u Burundi. Menshi tuzoyasubiriza, menshi ni kuvuga yashaje nka yozo yasubiriza, kuko mwabonye nkaho twagiye kuri station de pompage ya mbere yo kuitanganyika, mwabonye yuko hateza kuba ariko bakora zitandatu, bariko bakora zitatu zonyene inusu, kandi nazo nyene zitatu zakora nazo nyene zirashaje. Zatanga umwimbo muto cyane, aho zatanga hafi y'inusu y'umwimbo zategereza gutanga. Hama tuje tuza no ngaha kuri station de pompage ya kabiri twita SP2, ariyo iba yakira amazi bitavuye muri Tanganyika igaca yasukura. Naho nyene amapompe nayo yarashaje, yashaje kuva kera. Gushika n'ubu tukicumbagiza ni ubuhinga bw'abafundi ba Regidezo, baguma bazagerageza kuza bararepara basanasana. Ubu rero ayo mapompe ashaje yose dutangura kuyasubiriza, hazoba akarusho. Rero amatiyo yarashitse, nayo nyene ngira mwayabonye, amatiyo menshi yarashitse, ari avuye muri Cote d'Ivoire n'avuye Dubai. Nabo nyene na maizine akora ko twe ntidukorana n'aba solutionnaire bo ngaha mu gihugu, dukorana na maizine azikora. Amatiyo yarashitse rero, aho matiyo ajya mwabonye nayo gukwega amazi ava muri Matyazo na Isare. Ubu tuko turavugana, abafundi bariko barimba. Ejo amakamyo atwara amatiyo kugira atangure kugira pause, ejo aratangura kugenda. Ayo rero amasoko abini yamara kujamwo, naho nyine akazoba akarusho kiyongereye. Abene gihugu bazobona ko ari akantu kiyongereye cyane. Hari amaforage tuko turagira hariya vere Ruziba, Gakungwe, hariho amaforage turiko turakora ni amazi ava mu kuzimu. Nawe nyene umugambi uri kuragenda neza, turiteze yuko inyuma y'amezi 5 ayo maforage twiteza nako azotanga umusaruro. Isubi nyuma gatonya amazi yo mu mitumba, uko amatiyo yashitse turihereza n'imiburibura amezi 3 kugira ngo amazi azobashitse, azoba karusho kanini cyane. Mugare kugira tukure Burundi kibazo cy'amazi, biradusaba station nininya nk'iyi turiko iyi. Iyo station turafise umugambi wayo wo kuzoyikora muri Nyabugete muri faze ya 4, turafizeho kibanza. Uwo mugambi wari kubaho mu mwaka wa 2015, mugambi ntiwabaye ukikunda ko twagira tukorane
n'igihugu kiya bita ngo Pays-Bas cyaciye kivanamwo akarenge. Ubu rero bariko baragaruka na Banki Mondiale yaratwandike ko yifuza ko uwo mugambi twawukorana. Regidezi intera ndutanga nuko rero nababuye ko dukorana n'ubushikiranganje bwatwereka nk'ahantu yihuta cyane ko twoshiraho nk'amabone fontaine cyane cyane nkajya ahantu usanga hari abene igihugu badafise uburyo bukwiye bwo gushyira amazi mu mazu. Turagenda tugashiraho amabone fontaine. Murazi ko amabone fontaine Regidezo ntiyarihisha, ntiturihisha abavoma kuri amabone fontaine. Ministeri ya Finance niyo iheza ikabarihira. Aho niho mvuga ko tugiye gukorana n'ubwo bushikiranganje kandi tunyarutsa cyane kusubiriza amapompe kugira umuyimbu uyongere, hanyuma amazi turabe ko abakarusho abene igihugu bashobore kuronka amazi yo gukaraba kugira dukingira icyo kiza cyane. Yego abantu baravuga ngo Burundi dufise imigezi myinshi, dufise inzuzi nyinshi, dufise Tanganyika, no gutabitahura neza. Nababwiye neza amazi turafise mugabo twegereje Regidezo nica tuyahereza abantu ko nyene hari ivyuma bitegeza kuyahingura, bitegeza kuyarungika. Mwabonye nk'ayo mapompe, nababwiye nk'aya mapompe yaje yatwaye hafi imiliyoni 4 z'amafaranga y'abanyaburayi, basa amafaranga make cyane. Hanyuma aho n'amapompe yonyine kugira rero uhingure Tanganyika. Rero abantu abene igihugu baribaza bati najya amazi bakwiye ubonye cyo duheza abene, siko bimeze. Amazi yonyine nk'ubu aya dukoresha tuyakura ku birometero 3.5 muri Tanganyika. Kugira dushikeyo tuyakwege bitwara uburyo bwinshi cyane. Rero twege ntitufata amazi ayo kwitanga mbonye cyo tubaye tamaje kuyahingura, bisaba uburyo bunini cyane. Amazi yoroshe kugira no babwira gutanga naya maforage naya ava mu misozi ayo abari make nayo kuza gusahiriza.